Mu myaka iheze twarababwiye ukuntu mw'ibanki bancobu hakorerwa ubucakara. Twarababwiye ko ibanke bancobu yagiraniye amasezerano n'ishirahamwe Infinity Group. Iryo naryo rikaba rirongowe n'umupfasoni Irvine Florial Murame. Iryo shirahamwe akaba ari ryo rirondera abakozi, hanyuma bancobu nayo igaca ikoresha abo bakozi. Mugabo ntaba ari ibahemba, bagahembwa n'ishirahamwe Infinity Group. Murumva yuko bancobu ibifitaniye amasezerano n'iryo. Twarababwiye ukuntu abo bakozi bakora batagira kontra nimwe. Twarababwiye ukuntu abo bakozi naho bakorera muri bancobu ataburenganzira bafise bwo kuronswa ideni canke ingurane. Twarababwiye ukuntu abo bakozi bakora hatisunzwe ubusumbasumbane bw'impamyabushobozi bafise. Muri abo baba bazanywe na Infinity, umukozi yahejeje kaminuza ahembwa umushahara umwe n'uwahejeje RP, n'uwahejeje A2 canke n'umudeseti canke n'umu A3. Ivyo si ivy'imbeshere rero, bose bahembwa umushahara umwe, umushahara wa baba 250. Umviriza aka kantu rero, waba umaze imyaka 6 canke 10 bakarara bazanye uwundi mukozi aciye muri Infinity, muhembwa amafaranga angana. Murumva rero ko atavyo kuvuga ngo naka afise uburambe mu kazi. Oya, ivyo ntibirimwo. Ivyo ntibimaze, reka ndabongere ntimuvyimbigwe. Ku bakozi bose bancobu ifise, abenshi cane nabava mw'ishirahamwe Infinity. Uno munsi ntiduhogora tubabwira ibi na biriya kuri aba bakozi. Reka tubashikirize urwandiko aba bakozi ba Infinity bakorera muri bancobu bandikiye umukuru wa bancobu. Kuri nyakubahwa mukuru wa banke bancobu, imvo, kubaza, gusaba no kumenyesha. Nyakubahwa murongoye ibanki bancobu agakwabo, turi n'iteka ntangere ryo kubandikira kugira ngo tubabaze, tubibutse, twongere tubamenyeshe ibi bikurikira. Utuburungu tubiri. Twebwe turabakozi bakorera ibanki bancobu, kandi tukaba tumaze igihe kinini. Nukuvuga ko hariho abagira bakwize imyaka 8 batararonka amasezerano y'akazi bita contrat indeterminé, nk'uko amategeko abiturekurira. Akaburungu, icegera canyu yarigeze kuduha inkuru nziza ko ikibazo cacu agiye kugifata mu minwe, kandi ko bizogenda neza. Ariko twararindiriye amaso ahera mu nzira. Akaburungu, reka kugira ngo tubwire ko nk'umuryi w'igisahira mbanze ndabumvishe ubutumwa ico cegera c'umukuru w'ibanke bancobu yashikirije abo bakozi, hanyuma bakanezerwa. Nashaka kubabwira ntabwo nuko muri bancobu mwese muri abakozi ba bancobu. Ati ikintu nagomba ndababwire nuko mwese muri abakozi ba bancobu. Aha tubibutse yuko imyidogo y'abakozi bo muri bancobu bamusanga bazana n'ishirahamwe Infinity Group, ugasanga bambaye umwambaro umwe n'abakozi bo muri bancobu, bagakora ibikorwa bimwe kandi n'amashure bayanganya. Mugabo ugasanga amakontra angana, bamwe ugasanga bahembwa intica ntikize, abandi bagahembwa neza. Ico rero nico cari cateye imbarutso y'imyidogo y'abakozi bari muri bancobu. Murumva ko ari vumeye. Ati mwese muri abakozi ba bancobu, dukeneye kumva abakozi ba Infinity bari muri bancobu. Dukeneye kumva abakozi iyo baje bava bashize muri bancobu n'abakozi baba. Ndabizi makontra ntasa. Ati ntidukeneye kumenya ngo abakozi baje bava aha canke bari hariya, abakozi bose n'aba bancobu. Ati nivyo turazi yuko hariho ikibazo c'amakontara
atangana kandi mukora bimwe? ndabizi hariho ibibazo muze murinda kuvyandika muri bijya binyamakuru. Ati ndabizi hariho ibibazo, ati mugabo, ati reka kuza muratanga amakuru muri bijya binyamakuru, ati dufise ingorane reka tuzikemurire ngaha nyene nibireke gusohoka. Oya, ariko hari igihe utabaza, hari igihe binanirana kabisa ukavuga uti reka ibi bintu n'abandi babimenye. None abanyagihugu bari kubimenya gute iyo abo bakozi bihorera? muze mubabure mubigushikiriza tuzobatorera inyishu. twarashizeho urwego irikirabyiga n'iyo konta twoyevariwa igatera imbere kugira ngo tubuze abakozi dukorana kwidoga mu mwanya w'akazi. Ati twarashinze umugwi wiga ibibazo biriho bijanye n'amakontra kugira ngo imyidogo mu bakozi irangire bakora akazi neza. Ewe wa muntu ariko araca umugani ngo biregarega bigumye. Wamuga uyu mugani kumenga urancanze. Tubandanirize rero aho twari tugeze muri rya kete. Twifuje kubaza ibi bikurikira utuburungu tubiri. Ubwa mbere, mbega mwoba mwibuka ibijanye n'amategeko agenga umukozi mu gihe arengeje imyaka 3 ari ku mirimo? Ubwa kabiri, mbega ko bancobu dukorera ari banki ya mbere mu gihugu iteye imbere ikaba yararonse n'agashimwe gakomeye kitwa iso canke izo, sinzi ingene bagasoma mumbabarire, ariko haca haza agakwabu kemeza ko bancobu ikwije amategeko kandi ifata neza abakozi. Mwoba mwibuka ko hariho abakozi bariko barenganywa ku bintu bafitiye uburenganzira? Ubwa gatatu, mbega rirya shirahamwe Infinity mwahaye ngo ritujere ajya amafaranga muyihemba abaciye kuki? Ko twebwe dutanga amaraso yacu nabo bakarya amahera yacu biyicariye mu biro. Ubwa kane, ibanki bancobu yoba ibuziki kugira ngo iduhe amasezerano y'akazi nk'abandi bakozi? Ubwa gatanu, mbega ko ibice 80% by'abakozi ba bancobu bava muri Infinity agakwabo? Ujejwe abakozi b'ibanki mwumva ariko akora iki? Umuntu ajera ibice 20% gusa by'abakozi b'ibanki, ntimwumva ko ariko ahembwa amahera ya gusa? Ubwa gatandatu, nimba mubona ko akarusho mukaronka ari uko abakozi bari muri Infinity, ntimwofata abakozi bose mukabashirayo hama mukoroherwa? Ubwo umunani, nimba mubona ko bitabereye ko batwagwa muri Infinity, ntimwumva ko akarenganyo ari kose? Ubwo icenda, aka kantu karahambaye. Mu bisanzwe Infinity n'umukomisiyoneri akaburungu. None ko nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yakuye ivy'ubukomisiyonere, Infinity ikabandanya ibikora, ntimwumva ko muriko murenga amategeko y'igihugu? Ahantu kumengo ni danje. Ubwicumi, abakozi ba banki bafise uturusho twinshi, harimwo ingurane isanzwe y'imodoka, y'inzu, ariko umu Infinity ntagira uburenganzira na bumwe, kandi dukora akazi kamwe, tukambara kumwe, tugatondera rimwe,
aho ntimwumva ko ari akambaro k'ibara. Reka twumve ibyifuzo byabo navyo. Twipfuje gusaba ibi bikurikira: utuburungu tubiri. Ubwa mbere, twipfuza ko uwuserukira abakozi ba bankobu yomenya ko turi abakozi nk'abandi natwe, akatuvugira kubera ntitugira n'umwe atwitaho ngo amenye ibibazo biduhanze. Ubwa kabiri, turifuza ko mwotugirisha inama tukamenya neza igituma tudashobora gushigwa mu bandi bakozi, tukaronka uburenganzira turekurirwa n'amategeko y'igihugu. Ubwa gatatu, mu gihe mubona ko tutabereye kuronka ivyo dukwiriye, nukuturonderera uwundi mwambaro wa infinity, kubera ntitwoguma twambara umwambaro w'akazi wa bankobu kandi tutari abakozi bayo. Akaburungu. Reka twumve ivyo bamenyesha navyo. Baragira bati: twipfuje kumenyesha utuburungu tubiri. Mu gihe mutumvise akamo tubateye, tuzohitamwo guhagarika akazi by'imfata kibanza kugira ngo twerekane umubabaro dufise. Akaburungu. Menya neza utuburungu tubiri. Twashimye kuvyandika mu Kirundi kugira ngo bino twanditse uwari we wese ashobore kubisoma neza yongere abitahure. Turangije tubipfuriza gutahura ibibazo vyacu no kubitorera inyishu. Akaburungu. Ivyo vyagiriwe i Bujumbura itariki 15 Ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi 2024. Vyagizwe n'abaserukira abandi. Abo babimenyesheje n'aba bakurikira canke copy pour information: icegera c'umuyobozi mukuru wa bankobu, umuyobozi mukuru wa infinity, ujejwe abakozi muri bankobu. Murumva yuko iri kete aba bakozi ba bankobu baryanditse haheze imyaka 2 dushikirije ikibazo cabo. Mvise ko icegera c'umukuru wa bankobu yiyemereye ko ico gihe bariko barabitunganya, arabahumuriza ati nimuhumure, nabo bakura ubwatsi kuko bari bazi yuko bagiye kugaruza umunezero. Ariko murumva yuko bakubise imyaka 2 ibintu bikiri kwa kundi nyene. Iryo shirahamwe rero rizanira abakozi bankobu. Muri bankobu hakorerayo ibice 80% vy'abo bakozi. Abakozi basanzwe ari aba bankobu bwite ni ibice 20%. Abo bakozi baba bazanywe n'iryo shirahamwe bahembwa intica ntikize. Murumva yuko bamaze imyaka 8 ata kontra bafise, bambara umwambaro wa bankobu. Wogiye muri bankobu ntushobora kubatandukanya n'abakozi ba bankobu. Bashikira ku masaha hamwe n'abakozi ba bankobu, bakora bimwe, ntibafise uburenganzira bumwe, imishahara ntingana, uburusho ntibungana. Urumva yuko aka arakarenganyo. Mu yandi majambo, aba bakora nk'abacakara. Murumva bankobu niyo banki ya mbere yifashe neza, niyo banki ya mbere yaronse agashimwe ko ifata neza abakozi. Ariko murumva ko ari gihushane. Kazi nka kose ka bankobu gakogwa n'aba bantu bo muri infinity. Ariko none abantu b'Imana, ntimwumva ko bankobu vy'ukuri irenganya bano bakozi? Aho umuntu yo kwiyumvira ati kubera iki bano batware ba bankobu biyemeje ivyo batazoshitsa? Gusezerana ntushitse upfa mubireka. Baca umugani ngo umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mu ijambo. Umuntu yo kwibaza ati none ibintu nk'ibi bikorerwa mu gihugu kigengwa n'amategeko, mbega abantu
botabaza bagasubira bagatabaza hagaca imyaka 2 barenganijwe bataratunganirizwa. Murumva yuko bancobu yarenze ku mategeko ikibonane, yararenganije aba bantu ikibonane. Kubera iki bancobu yo kwihoza ikica amatwi ikaguma irenga kwitegeko umushikiranganje wa mbere yashinze. Ati ibintu by'abakomisiyonere turabikuyeho. Aho ntimubona yuko nkuko abakozi babivuze Infinity ari ihembwa amahera nka yose aba bakozi bari guhembwa kandi aribo bameneka buri munsi. Aba bakozi bamaze imyaka 2 yose berekana akarenganyo barenganywa batabaza, ariko byaranse yuko batabagwa, yuko barusha bakavuga bati twebwe atagikozwe tugiye guhagarika akazi, kandi mwiyumvira ukuntu muba muraturonderera izindi mpuzu tuzokoresha apana iza bancobu. Urumva banki nka bancobu abantu bazi ko ariyo banki yiyubashe mu gihugu ingene ikora. Bizeye ko aka kamo aba bakozi bateye umukuru wa bancobu agiye kugakorerako. Turasabye ko yo kwikubita gashi akabatunganiriza, kuko atabatunganirije umunsi abakiriya basanze ibice 80% by'abakozi ba bancobu bahagaritse akazi, ibi bintu bizoba bimaramaje. Nico gituma tumusaba yuko yo batunganiriza hakiri kare. Ibanki nka bancobu bose bazi ntizokwirirwe irakogwa n'isoni. Kubona bancobu iguma yubaka ibizu binini nkuko bisigura yuko itera imbere ku rwego rwo hejuru, ariko murumva yuko bibabaje ko abakozi bayikorera, abakozi babiricuye kugira ngo ubwo buryo bancobu iri kwirakoresha buboneke, boguma barira bagasubira bakarira ntihagire ubumviriza. Kandi ivyo bavuga ni ibintu byumvikana, jewe aho ngeza gutahura ndabitahura. Ni byiza ko abakozi bawe bariko baragukorera bakagukorera neza ugatera imbere, nawe ubateza imbere. Turasabye na leta iziraraba akarenganyo nkaka, kuko na leta irafise umutahe muri bancobu. Kunezerwa ni vyiza, ariko kunezerwa abakozi bariko bararira ni ibintu bibi cyane. Turasabye umukuru w'igihugu ko yofasha kugira ngo kino kibazo kize cava mu nzira. Imana mu ijuru nibahezagire mwese, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.